Gucandagisha abana kuva bakivuka ni kimwe mu ngingo zikomeye zifasha kubungabunga amagara y'abene gihugu. Kukaba nkako umwana adacandazwe aragira ibibazo vyinshi harimo kugwaragurika n'ibindi nkuko bivugwa n'abaganga. Kugira ngo abantu bamenye akamaro ko gucandagisha abana, Ejo Heza FM yaragendeye ivuriro rya Mutakura mu gisagara ca Bujumbura. Turi isaha 2:20. Abavyeyi bamaze gushika baratonze barindiriye gucandagisha abana. Abaganga ntibakoma urugohe. Abo bana babanza kubapima. Muganga abanza kuyaga n'abavyeyi. Kimwe mu vyo babwira ngo nukutagira ubwoba mu gihe babonye abana bashushe inyuma yo kubacandaga. Muganga Fides Munezero arabisigura. Mu bisanzwe vaccine incandago zigira zishuhisha. Hakaba n'incandago zidashuhisha. Nk'ubwo bwo kuwa mbere ibitego abana bakivutse ntibishuhisha. Urugero batega ukwezi n'inusu, 2 n'inusu, 3 n'inusu zirashuhisha. Ariko nubwo biruko hari abana bashobora kudashuha bivanye n'umubiri w'umuntu. Iyo ashushe turababwira bakabakanyisha mu mutwe bakashira kwa kantu gatambara gakanya. Iyo bafise umuti w'ubushuhe nka paracetamol ashobora kubaha iyo bwabaye ubushuhe bugize burenze. Iyo byabandanije bishobora kuba atari bwa bushuhe ari ikibazo umwana afise, tuca tumubwira akagaruka kwa muganga, tugaca tugira tumuvura ahanyene abayagiriye, tugaca tumuvura tukamugira ibipimo tukarako tubari malaria canke ikindi kintu. Gucandaga abana biragabuye. Bamwe baza kuwa mbere bivanye n'amezi abana bafise gutyo ariko bose bararonka kuko incanco ngo zirahari. Biragabuye muha kuwa mbere turagira utwana tuvutse tubebe tutarakwiza ukwezi. Hama kuwa kabiri tugira ukwezi n'inusu, 2 n'inusu, 3 n'inusu. Rimwe na rimwe amezi 6 baracanga no ku mwaka. Abo ku mwaka bazi imisi yose kuri rendez-vous yabo. Kuwa gatatu tugira gutyo nyene ukwezi n'inusu, 2 n'inusu, 3 n'inusu. Kuwa kane tugira ubw'amezi 9. Kuwa gatanu tugira umwaka n'inusu, imyaka 2 kuduga. Nico kimwe rumva kuva ku myaka 2 kuduga nico kimwe na bamwe b'amezi 6 no mwaka. Baza kuri rendez-vous yabo. Twebwe icanco nta kibazo, icanco zirahari ntazo bigera babura. Muri zo ncanco baha abana harimwo n'utunini, n'utuvitamine babaha, tumwe tubuza uruhumyi. Baca batubaha ku mezi 6, ni umwe nababwira baza kuri rendez-vous umwanya wari wose atakibazo. Aca ku mezi 6, ku mwaka n'inusu, ku myaka 2, 2 n'inusu, 3 n'inusu, 4 n'inusu, gushika ku mezi 59. Kugira umuvyeyi yitwararika ikibondo kiri mu mbanyi ngo niko akwiye kwitwararika umwana mu kumujana kwa muganga bakamucandaga kugira ngo bamukingire indwara. Muganga Nduwayo Aline arongoye ivuriro ritoyi rya Mutakura. Ko nyene umuvyeyi yitwararika kugenda kwa muganga yibungenze, ni vyiza cyane ko yongera kwitwararika ya magara cya kibondo yari yibungenze kujana kugicandagisha. Uko umwana adacandazwa mu bisanzwe aragira ibibazo byinshi, aragwaragurika kandi hariho ingwara yategerezwa izo ngwara hariho ubucanco tegereza kuzikinga. Ni vyiza rero ko umuvyeyi yitwararika gucandagisha umwana wiwe kugira amwitwararitse akiri mu mbanyi akongera akamwitwararika amubona. Kuge kenshi nga mu gatondo kugira dutangura ibikorwa bitangura ku nyigisho ntungamagara. Muri izo nyigisho ntungamagara hariho inyigisho zijanye no gucandagisha abana. Turahimiriza abavyeyi mu kwitabira insango, tukabigisha incanco tubacanda ingwara dukinga n'impamvu tubacandaga. Muri izo nyigisho byo dutanga hanini. Avuga ko iyo umwana acandazwe akurana amagara meza bituma umwana atagwaragurika. Akamaro neza ko gucandagisha umwana nuko umwana yacandazwe izo ngwara zikingwa n'urucanco niyo zimufashe umwana ntaheza ngo asinzikare. Kandi umwana akurana amagara meza mu umuryango uroroherwa kuko izo ngwara ntiziba zikije muri uwo muryango.
urabona umwana agwaragurika yama kwa muganga kandi si umwana yijana ajanwa n'umuvyeyi bifatanije n'ivyo umwana iyo agwaye haca habamo n'ikindi kijanye uburyo ku muryango buratakara no mu gihugu kandi ukaba ikibazo cyo gutakaza uburyo ku bijanye no kuvuza mugabo rero iyo umwana yacandazwe akakingwa izo ngwara ntaheza ngo agwaragurike biratuma rero umuvyeyi yoroherwa n'umuryango ukoroherwa ndetse n'igihugu kikoroherwa. Kera nkiri umwana muto narakunda kumva bavuga ingwara z'agasama ugasanga umwana yafashwe n'ingwara y'agasama, inkorora ya kanira, ubukangwe kenshi imbere mu kibanuza wumva ngo umwana yafashwe ngo n'isato mugabo izo ni ingwara zikingwa kwa muganga kenshi rero ubwo bavuga ngo ni isato kenshi usanga ari ubukangwe umwana bafashe n'ubukangwe umuvyeyi ntabimenye kabanza kuyerera hirya no hino kumbura yo yamucandagisha cyo kibazo umwana batokigize. Uwo muganga ahanura abavyeyi kwama bakurikiza ikirangaminsi baba bahawe kwa muganga cyo gucandagisha abana. Bishitse abavyeyi ntibubahe ico kirangaminsi ngo barakorana n'abaremesha kiyago bakaha ubutumwa b'abavyeyi bubatumirira kugaruka kwa muganga gucandagisha abana ngo ni vyiza ko umuvyeyi atanguye urucanco akurikiza isango ku neza y'umwana wiwe. Bisanzwe iyo umuvyeyi yatanguye incanco hari ikirangaminsi tumuha cyo kirangamisi turacandika mu gakaye tukongera tukanakimubarira tukanamwibutsa ati uhejeje gucandaga umwana ucumwibutsa umuvyeyi ati burya twaguhaye ikirangamisi cy'umunsi runaka. Mu gihe rero bishitse umuvyeyi ntagaruke turakorana n'abaremesha kiyago twebwe turafise ukungene dupanga ibintu amafishe yabo yabajya abavyeyi bari baje gucandagisha abana turafise ukungene tubitondeka ku buryo dushaka kubona ati uyu muvyeyi ntiyashoboye kugaruka n'umwana ku mukuru canje aho dukora n'abaremesha kiyago tukabaha na invitation kugira ngo bashobore kubashikira kugira ati burya uratumiwe ubutumire kwa muganga kugira ngo usubire gucandagisha umwana. Ni vyiza yuko umuvyeyi atanga urucanco akurikiza isango kandi akaziheza. Urumva yuko mu gihe atari bikurikije uruhombo rwogo ntirubura kuko rwa rutonde ruba rwavuyemwo kandi ziba zifise urutonde zitegerezwa gutangirwako. Ni vyiza rero ko umuvyeyi urucanco ategerezwa gukurikiza insango nk'uko twazitanze kubw'amagara meza y'umwana wiwe. Gucandagisha umwana ni igikorwa kiraba abavyeyi bose si igikorwa c'abafasoni gusa aho ibambewe. Nkeshimana Evode avuye gucandagisha umwana atera kamo abandi bagabo ko batotererana umwana umupfasoni maze nabo nyene bakaja gucandagisha umwana kuko ngo niteka. Ego nivyo ku bwinshi ku 99% n'abapfasoni babikora mugabo nta nicobuza abagabo yuko nabo nyene batwara abana ku rucanco kuko twese turabavyeyi. Rero urucanco ndagwitabira kuko iyo umwana ataronse urucanco hariho ubwa mbere ingwara zidashobora gufata umwana mu gihe yaronse incanco zikwiye. Rero nico gituma ntashobora kureka n'umunsi n'umwe kureka kujana umwana ku rucanco mu gihe haba hageze. Mbere ngasaba n'abandi bavyeyi hariho kumbura abatabizi umwana kingiwe agira amagara meza, ingwara ntizikunda kumufata. Hariho n'ingwara usanga zikomakomeye zidafata umwana bivuye ko aba yararonse izo ncanco zose zikwiye. Akamono hotera abandi bagabo nuko ubwa mbere na mbere hoho ata mugabo ashobora gutererana umwana umupfasoni kuko hashobora kubaho ibituma byinshi byotuma umupfasoni ataba hafi. Tabaye hafi rero birazwi ko umugabo aramusubirira n'abandi bagabo rero nta byotera isoni kuko nta wotega isoni no kuba afise umwana ajana ku rucanco kuko ubwa mbere murabizi ko ari iteka. Nayo ivyuko hari abana bashuha kubera urucanco babahaye. Nkeshimana Evode na Nduwamahoro Genevieve bashimangira impanuro za muganga ko ari bisanzwe. Abana bashuha ni bisanzwe turamuha umuti w'ubushuhe kandi muganga yabisiguye ati ni bisanzwe ati kuko urushinge rwo ku kuboko kumwe ruza guha inguvu ubwo yaronse ubuheruka ubwo ku kundi kuboko ruha inguvu urundi yaronse ubuheruka. Iyo ashushe rero yatubwiye ko tumuha umuti w'ubushuhe atari kumubonye vyanse ntiyamumere nka bamwe bace bagenda kurondera bishano
muzoce mumuzana ngaha nyene kwa muganga kugira ngo tubandanye tumwitaho. Kubera tuzi ko kenshi urushinge rushuhisha tuca tumuha paracetamol kugira dutuze bwa bushuhe canke tukakanyisha ilenje tukamushira mu ruhanga umuriro uratuza. Muganga Nduwayo Aline arongoye ivuriro rya Mutakura ahamagarira abavyeyi bose muri rusange gucandagisha abana kuko ngo aribwo Burundi bw'ejo. Akamo dutera abavyeyi nuko bo kwitabira incanco kubw'ineza y'amagara y'abana, amagara y'umuryango ndetse n'amagara y'igihugu kuko turazi yuko abana nibwo Burundi bw'ejo. Mu gihe rero umwana adacandazwe urumva yuko bwa Burundi bw'ejo ngo duca mu myanya y'intoke. Mu Burundi ibijanye no gucandaga birabwa n'umugambi mu gifaransa bita Programme élargi de vaccination PEV mu mfunyafunyo z'igifaransa.